hanyuma hariho imyidogo icuma ngo gipima umuvuduko. Ivyo ndamaze kuvyumva mugabo ahubwo narumvise n'abandi bavuga ko ngo hariho ngo abaporisi ngo inyamirama bigo cyangwa zibarya ngo amafaranga ngo babafutiye. Navyo mwumvise bijya byo gufuta ntibibaho. Abantu bose bariko baratanga amafaranga ngo bafuse ufuta bifuta heye yamaze kukumurika biba biheze ufuta hajya kuri ekran mugo muri systeme bavyici. Abariko baratanga amafaranga bose tugomba tutangure tubidepuye mu misitsi turaba abantu bose bategeza gutanga amafaranga turiko turakora kugira duce dukora na direct na obey. Nta nama yatwe zo misi za kuzosubira gutoza hajya hose bidoka ngo bikini amahera zatoza muri obey. Hajya makitansi uragendana turiko turagira systeme nziza tuzobahamagara mu misitsi ico bita centre des opérations. Turiko turayikora neza ku buryo bajya bari mwibarabara baza bafise uri ko bakontorora ari mu biro. Twarigize komande y'ivyuma bikwiye. Ninzu tuzokoreramo nzoza kwibereka mu misitsa isa niyuzuye bariko bayishira ko plafo. Ibindi byose bisa n'ivyaheze kugira tubitunganye neza uwo mwidogo ugabanuka. Twe twazanye amaradare 10 hajya ntiturakoresha natanu ntarakwira kuja kuri tele kubera twasanze hariho uwo mwidogo nyene mugabo twese uwo mwidogo hariho n'abadukorera nabi ugasanga ibyo twamutumye sivyo ariko arakora. Uno munsi twe dushaka ko bajya bari kuri tele bari baherekejwe n'abandi bari mu biro baba officier bariko baracunga neza ku bintu biko bigenda neza.